Yesu yarageragejwe uburyo bwose nkuko natwe biri uyu munsi, ariko we nta cyaha yigeze akora, nkuko twavyandikiwe mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 15. Yarasuzuguwe, yaravumwe amate, yarambitswe ubusa, yarageragejwe uburyo bwose, arageragezwa na Satani hahandi inyuma y'imisi 40, yarageragejwe uburyo bwose, ariko we nta cyaha na kimwe yigeze akora. Abaheburayo 4:15. Kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu nitwageragezwa. Uyu muherezi mukuru dufise agumana natwe mu mibabaro, agumana natwe, ariko nuwageragejwe uburyo bwose nkatwe, yamarawe nta cyaha yakoze. Nico gituma ashobora gutabara abageragezwa uno munsi. Usomye aha muri Luka 4 turasoma umurongo wa 3 n'umurongo wa 5 n'umurongo w'9 gusa. Haravuga ngo umugwanizi aramubwira ati, niwaba uri umwana w'Imana bwirira ibuye ricika umutsima. Umurongo wa 5 nawo uvuga ngo aramudugana amwereka ubwami bwose bwo mw'isi mu kanya gato. Umurongo w'9 amujyana i Yerusalemu, amuhagarika ku gatwe k'urusengero, aramubwira ati, niwaba uri umwana w'Imana ikorore hasi. Ibyifuzo by'umubiri biri muri aya majambo naha ku murongo wa 3. Aramubwira ngo niwaba uri umwana w'Imana bwirira ibuye ricika umutsima. Umutsima nuwo kurya. Ibyifuzo by'umubiri avyibushe ikwifuza kurya byari bijanye n'ivyo gufungura. Ibyifuzo by'umubiri bwirira ibuye ricika umutsima. Yesu niyemeye kuneshwa. Aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa, ntatungwa n'umutsima gusa, n'ijambo rivuye ku Mana Data wa twese, n'umutsima w'ubugingo kandi riratunga. Ntiyaneshejwe. Rero nawe nuze wemere kuneshwa n'ibyifuzo by'umubiri ngusange watwawe. Yesu yaranesheje ibyifuzo by'umubiri. Umurongo wa 5 utubwira ibijanye n'ibyifuzo by'amaso. Kuri aka karongo kavuga ngo amwereka ubwami bwose bw'isi. Ibyifuzo by'amaso, aramubwira ati, tereza amaso urabe bijya bisagara ariya ma gratte-ciel, raba kandi niwapfukamira ukansenga ubwo bwami bwose ndabuguha. Yesu ntiyavyemeye. Yesu ntiyamwemereye. Yaciye amubwira ngo byanditswe ngo usenge Imana yonyene nsa. Ntiyamwemereye. Nawe nukaneshwe n'ibyifuzo by'amaso, kuko hari ibyaha byinshi bikogwa byaciye mu byifuzo by'amaso. Ikigira 3 ubwibone bw'ubu bugingo. Amujana hejuru i Yerusalemu, amuhagarika ku gatwe, niwikorore wereka abantu kukaze. None abamarayika nibakuramira, wereka abantu kukaze, uguruke ubwibone bw'ubu bugingo. Yesu aramurahira. Yesu yaranesheje.